Hello la famille, j'espère que vous allez très bien. Kuri micro muri kumwe na Nix Antiboy aka Bokayo Saka Yusufu Nyange. Nkuko twama bakoreye uno munsi turi muri cya kiganiro cyacu mukunda cyane cya Mosso Talk. Uno munsi rero ndafitiye umutumire adasanzwe, sishimye kuvuga mu izina wenyine yo bidondora. Ku mazina nitwa Ishimwe David, nkaba wanyene wizo somo. I'm ready for this show. Uriteguye kudurishira ibibazo ndakubaza? I'm ready. Sawa. Nkuko twabibemereye ni bya bindi nyine by'iwacu byo kuza turabaza utubazo tumwe n'utundi. Akabazo ka mbere kagira gati: nk'ubu baguhaye umuriyoni wokwemera kumara umwaka wose udakoresha telefone? Umuriyoni? Yego. Oya. Nkoresheje neza telefone nashobora kuba naronse arenze umuriyoni. Wowe warigeze kubesha umuntu akabyemera? Kenshi. Baba babikoze. Warigeze gukundana n'umuntu ntabimenye ko umukunda? Deja uvuze gukundana affaire reciproque, ni ukuvuga umurinzi uvuga gukundana kuvuga ko umuntu nkawe arakundanye. Oya, urashobora gukundana n'umuntu ahubwo basi urashobora kumukunda basi. Okay, urashobora gukunda umuntu ku buryo uwo batabimenya ko umukunda. Abimenya ntubimu. Ukabyigumizamo mu mutima. Ndashobora gusiga. So David, nk'ubu uvyutse ugasanga wabaye president w'u Burundi, ikintu ca mbere wokora ni iki? Icyambere nokora mvyutse nsanga wabaye president w'u Burundi, cyane cyasubira kuryama nkavyuka ntari kuko ni ibintu bikomeye, bitari ibintu umuntu wese apfa kwirukira. Nko mu bintu byanje, nko mu buryo bwanje basinumva sinkwiye kuba perezida, ko deja n'amashuri nizemo sinigeze mbana ndabaye dege. Wavuye ko nabi kubitegetse. Ni ikihe kintu wokora wenyine abandi bakubonye wokwicwa n'isoni? Wewe uriko uragikora wenyine uragikora, muga abantu bakubonye babona ko yari isoni nzoca zikwica. Ifotoza? Akwifotoza ifoto yagiye. Kuko ndi jenyene basi ndi umwe je n'umuntu ariko arafotora no kwisanzura, ariko iyo ndi kumwe n'abandi bakaza abandi biba binagoye ko jewe mbona niko ndifotoza ahantu hari abandi. Yego kweli. Ninde mu bagenzi bawe ubesha cyane? Mbesha cyane mu bagenzi banje. Kandi ari mbesha cyane. Ubesha, ukunda kubesha? Sinzi kweli, ikibazo kiragoye. Mbesha cyane sinzi. Ubu buri muntu wese afite umugenzi. Donc hariho wa mugenzi ukunda kubesha, ukaba wamubesha utuntu n'utundi. Like apana kumubesha nyene ngo ibintu byahatari, ushobora kuvuga gusa umubwira nk'utuntu nyene ugakunda kumutera injuga zo kumubesha. Aho sinagusobanurira neza. Ukamubwira ati ndaje canke unyene ngeza. Petit frère. Izari ibite yatoyibona. Nizosera kumubesha. Ninde wokwanka guha telefone yawe ayisuzume? Donc atrishe nyine arabe utuntu n'utundi. Isanzure. Isanzure. Cyambere mba numva umengo umuntu wese ntakwiye gutora telefone yanjye, kuko telefone yanjye ni iwanje, ni gwawe personnel. Gusa sinokwanga kuyiha umuntu bayirabe, umuntu uwo ari we wese yirabe, ahubwo ushatse kuvuga ahubwo umuntu nokwanga kubera uzi yuko basi hari ikintu yoshobora kubona jatse agacaba ugasanga nyine abifashe kutariko ibintu nk'ibyo. Papa wanje nk'ubu bikunze gusubira mu bwana umunsi umwe wonyine, ni ikihe kintu wokora? Ikintu nokora mu bwana bishitse ugasubirayo? Bishitse ngasubira mu bwana.
ukuvuga ikintu noba mbona ntakoze canke basi like nk'ubu nka jewe nsubiye mu bwana hari igihe noca mvuga ati ngira ngende kwiba bombo nkuko nahora ndabikora like ibintu nk'ivyo nyene navyumvise icyambere cyo hari ibintu nakunda kuva mu bwana bwawe hari ibintu nakunda gukina sayi inge ndakubwire basi ikintu kimwe gusa nokora kuko umwana n'umwana nyine babisensiye mu bwana umwana n'umwana jewe nogenda ni nk'ibintu nka bibiri ari ukuntu twakora umuryoha tugaca tugenda koga kuri baraje hama tuvuye kuri baraje tukagaruka kurya bijya bijumbu twari twagize ni ukuvuga twaragenda tukiga turoga tugataha rero inzara yatwishe tugashikira turya bya bijumbu turasiga twongeye bawitwa umuryoha icyo kintu basi numva novuga cyo usubira mu bwana kweri ukavuga ati je umuryoha kabisa byaryoshye ukavuga ati yego kwe kuko umwana nyene n'umwana ndibuka ko nigeze no gusima ku ishure kubera ngiye gukora gusima ibyo ndavuga ati je no sinja ku ishure. Ninde mukinyi mwiza hagati ya Ronaldo hamwe na Messi? Mwiza haba mu gukina haba no kuri visage. Mu gukina no kuri visage bavuga yuko mu gukina ni Messi ariko kuri visage ko like his nyene umuravye nyene urabona handsome urabona nyene ko ari umuntu nyene umusore kabisa mu imyaka nk'iya. Mu bisanzwe ufana Ronaldo hagati ya Messi na Ronaldo? Nemera Ronaldo ko yadukonferense henshi ahantu hose yaciye habe muri Real Madrid habe muri Man U habe muri iyo mu Butaliyano Juventus habe muri kugaruka nyene muri Man U kugenda muri Al Nassr hose yabonye twemeza. Baguhaye iminota 10 mukinane na Ronaldo canke bakaguha umuriyoni w'amafaranga y'amarundi ni igihe kintu wotora? Cyane utara umuriyoni kuko deja nari nsanzwe nzi no gukina je byari byo gupfa gufundikanya kweri. Urumva yuko umuriyoni wobitwarira ariko muga muri iyo minota 10 harimo amahirwe yo guhindurirwa ubuzima. Amahirwe yikirega amahirwe nyene mu gihe twagiye gukina football je ntawe nari nsanzwe nzi rega sinza kwimenya ko atiko tukinira kisha. Tugaruke mu Burundi. Nta kibazo. Ni uwuhe muririmbyi ubona bikora neza ariko atigera ahabwa agaciro? December Muhammad. December aragakunda. December uvuze ko adahabwa agaciro ushatse kuvuga gute? Kandi ni like afite ibikorwa byiza kandi abantu kumubona kubona yuko akora umva nivuze December ni kona kuvuga ba G-Flox gusa no ni generation iri kirakora gusa ubona kitari kirahabwa agaciro. Idahabwa agaciro. So twari muri Mosso track muri kumwe na Nix Antiboy aka Bokayosa Kayisufu Nyange, tukaba twari kumwe n'umutumire Nishimwe David canke Naija Boy. Kukana ni yari yakatubwiye tukitangura ikiganiro. So kubera iki wiswe Naija Boy like ndakunda aba Nigeria ukuntu banditse ukuntu bavuga like umuziki wabo kuko ugeranije no mu Burundi mufere mbabaje cyane nacho byose ni buke bizogenda bitera imbere ko aho tware byose tukiri ubu tuzoguma tubandanya tujya imbere hama impamvu rero nyamukuru je nakunze cyane Nigeria nuko nakunda indirimbo zabo ariko nkumva sinshobora gukapta neza ivyo bariko bararirimba ko batakoresha icyongereza nyine nk'icyongereza. Niho rero nagiye kurondera ukuntu bavuga ururimi bakoresha mu kuvuga, niho rero nagiye kubona yuko hari urundi rurimi bakoresha gusumba icyongereza. Rero niho naciye mvuga ati reka nanjye ndabwige. After rero si Jenise Naija Boy ahubwo n'umugenzi wanjye nawe w'umu Nigeria yabinyise
ati ndakwemeye respect. So reka tugushimire cyane n'undi munsi nubwo tuzogutumira uzoduhe ayo mahigwe yo gusubira kubaza ibindi bibazo canke naho ushobore gushimira abakunze n'abazogukurikirana ugira akajambo ubatekereye. Murakoze cyane kandi reka nze nshimire abakunzi ba Mosso TV kandi mushigikire cyane umusore wacu Nix, mushigikire cyane ko ni umusore sekuraje yakwiye gushigikirwa akwiye gushigikirwa akwiye ibirenze ibyo ariko arakora cyane. Ndazi yuko even me barabitanguranye kuri Mosso TV Arabiska FM ariko byarazegeye ko bivanye nuko ntibyase ni porepore niyo nyine yahinduwe izina nyuma yitwa Mosso TV. Rero nuko mushigikire hama nanjye nkuko nigera promagaba anytime I'll be here. Ariko rero hari ikibazo ntakubajije, ni uwuhe muririmbyi wo muri Sosomo ukunda cyane? Muri Sosomo navuga muri Sosomo ndakunda umuziki wa cyane kandi ariko nashobora kuvuga nka top 5 y'abantu bavuga ati we basi nta umwe ufise batanu umwe no hapasanga mvuze utari ko abo batanu bose barakwemeye. mbona kumviriza Boy, kumviriza aba bajamana basanga batakirimba cyane ba Miro Team, mbona kumviriza Danemi, mbona kumviriza indirimbo za Sound Team nubwo umengo nyene hari kumviriza aba legendary gusa mbona umengo nyene hariho iyindi twabifise mba numva indirimbo zabo hari indirimbo Danemi na Boy bafise yitwa Love is game. Love is a game. Can't involve is like ni hit kabisa. Yarakoze ku mitima y'abantu. Ndibuka yuko urati nawe twari kumugihe twishutinga like it was like a bomb. Ni bomb. Yari nka bomb nyene bakubise Sosomo abantu bose turaho turiko turashutinga. Twese twumva umengo buri wese yogaragara muri clip. Twumva nyene turyohewe kandi iyo Dani yarafise indirimbo tuvuga ntabangana y'abagurengana. Is a big hit kuko even generation yacu naho no kubaza wenyene ubwawe you can sing it from the start to the end. No yihera ku ntango nkayisoza. Hariho nawe twavuga aba Miro Team. Sasa Miro Team kabisa ibindi ntumbaze Miro Team bo n'ibindi hari nk'indirimbo zidapfa vraiment. Hari indirimbo basi muri style ya reggae yitwa ndayibuka ariko izina ryayo niko riraza. Novuga muri top 10 yanje nizo numviriza cyane yo biri mu ndimo numviriza cyane yo birimo also go. So sinzi yuko ari kandi kantu go nayo is a big hit. Kari go go is a big hit kandi novuga nka man n'ugwaruka ruko rurazivuga barabizi bere abapeti barabizi ba Kwami ba Kamaro ba J-Kid ni benshi ariko barabizi. Ni benshi cyane, ni benshi. Nagize amahirwe yo kubana n'umwe umwanya munini. They are very talented. Barafise impano kabisa kandi bazishigikiwe bogera kure cyane. Jesse ndi mu bantu bakija umuntu buri muntu wese afise ivyo Imana yamugeneye. Afise ukoramo afise like yogira yo novuga ngo basi afise impano mu majambo make. Ko wewe tugushize kuri micro sing nacho ushobora ariko but me I can sing. Jay kuri micro vraiment urabizi
nubwo mva nyine umenga mfite ijwi ryiza kuri mikoro burya ndibura kabisa ndaririmba ku buryo wiyumvira ati mbega uyu mwana agira ngene baba bafite basinuze ko yose basize ingufu ahubwo twasanga ko hagira abantu bashiramo ukuboko kugira ngo abafite bacu baduge ko wayi nyene ahubwo Burundi twagiye kuvuga ngo ba December wayi tudafite umuririmbyi nyene ari ku rundi rwego tuvuga ati mu Mosso n'uyu wacu ba Titusi hariya anye ba Fajos Burundi uriya Titusi vraiment respect ku ndirimbo hari indirimbo yigeze gukorera dukoma kandi si imwe vraiment ariko sinzi uko ari uburyo buke sinzi ariko umuntu uramwumva iki gihe ubundi gibwa cyangwa ngo yagiye nuko rero cyangwa numva basi twavuga yuko uyu muziki wacu amafaranga ariyo ari make canke abashigikira aba bana nibo batabona icambere amafaranga ni make kuko iyo support yose tuko turavuga ifatira ku mafaranga ntazaza gusupporting umuntu mu muziki umuzanire kuko we azana amayide mu ndirimbo ariko nawe uzana imitari kuko ashaka kuja akeneye gukora clip nziza kandi ikindi naco akeneye kuzokwambara neza n'ibyo byose n'ibintu bitwara amafaranga burya nta muntu yibaza ngo kuba umustar byoroshe ko biragoye n'ibintu utegerezwa kwanza kugira ubwoba kwanza uragira ubwoba nyene kuko nk'ubu dufate uwo mustar n'ubundi ndiwe ariko hari urwego uzogera ko we n'uvemo nkaguma ninyegeje abafana nibasohoka bazokundanira kuvuga nka kumwe biherutse kumera ahubwo nyene bijya bintu kabisa sishimye kubivugira ngaha kuri kamera ariko mumfashije no mu byubahiro byanyu muzoshobora kudutiza akanya tuganire sawa tuzobiraba tuyage na nyene ubwiwe nyene tuzobiyaga tumubwire twumve ko bizokunda kandi bigenze neza nta kibazo ko tumuzana so reka tubashimire cyane mwari kumwe na Genix Antiboy nubwo ngoma ndabasezera ariko bikanka kubera uyu mujama afite amajambo menshi kabisa kandi menshi yubaka kandi ibyiyumviro byiza reka rero tubashimire cyane mutazocikwa n'ikindi kiganiro kizokurikira yari Genix Antiboy aka Bokayo Saka Yusufu Nyange hamwe David Niger Boy reka tubashimire ciao thanks